Imana iguhezagire wowe uri kurakurikirana kino kiganiro ndi Sheikh niyo nizigiye biranezereye kuba uri kuragikurikirana kandi ndasaba Imana n'ubundi ngo ivugane nawe. Imana igira ikikwigishije. Turakeneye ukuri ku rufatiro guturuka mw'Ijambo ry'Imana twubakira ku buzima bwacu nk'abakirisu. Iryo jambo nararivuze n'ubundi nzorisubiramwo, kandi buhoro buhoro nzoja ndavuga ku bitandukanye bigize uko kuri. Ndamaze kuvuga ntukibe n'ico bisigura, ariko nshaka mbandanye mvuga kuri iryo jambo nyene. Ubuzima tubaho ntibuvana n'ivyo tuzi mu bwenge gusa, buvana n'ukuri twakiriye nk'ukuri ngenderwako. Hariho igihe umuntu aba ari umukirisu ugasanga ivyo ijambo ry'Imana rivuga bize mu bwenge, ariko ageze mu buzima bwa misi yose ugasanga hariho ibindi vyizerwa vy'igipagani washaka biganje ubuzima bwiwe. Hari abantu bigeze kumbwira turiko turiga ku ijambo ryo guharira, umwe arahagaruka aravuga ngo mwebwe nuko mutazi ibintu yankoreye ntibishoboka ko ndamuharira. Ndamubwira ntinyakugira Imana, nta muntu w'umukirisu ashobora kuva musi ashobora guharira. Wofu muvuga uti birangora guharira, kuko guharira ni itegeko kuri twebwe. Nimutaharira ababagiriye nabi, na so wo mwijuru ntazobaharira. None iryo jambo uzocura icahe? Kumenya ivyo ijambo ry'Imana rivuga ni kimwe, ariko kubihindura bikaba ubuzima, bikaba amategeko ngenderwako ni kindi. Kandi ico ca kabiri, gufata ijambo tukarigira umushinge w'ubuzima, niho dutegerezwa gushika kugira ngo ihinduka mu buzima bwacu, mu miryango yacu, mu kibano, mu mashirahamwe, aho dukorera, mu mashure, mu gihugu muri rusangi rishoboke. Bikiri mu bwenge gusa, iryo hinduka ntirizoba. Ubuzima tubaho ntibuvana n'ivyo tuzi mu bwenge gusa, buvana na birya bintu duha agaciro cane ku buryo arivyo usanga ubuzima bwacu bwubakiyeko. Ubumenyi buratandukanye n'ukuri ngenderwako, ivyo naramaze kubivugako. Ikizana ihinduka rero si ukumenya ico Bibiliya ivuga, nukukigira ingendo. Na Yesu yarabwiye abigishwa biwe ngo ndabatumye mugende muhindura amahanga abigishwa, muvuga ubutumwa, abizeye mubabatize, ngo hanyuma mubigishe gukora ivyo nabageze vyose. Ntiyavuze ngo mubigishe ivyo nabageze vyose kugira ngo babitahure babifite mu bwenge, oya, mubigishe kubikora. Kwakira ijambo maze rikavamwo ibikorwa nivyo bizana ihinduka. Benshi mu bantu bica usanga bazi rya tegeko rivuga ngo ntukice, kuvayo 20:13. Nabiba mu buryo bumwe canke ubundi, twarabonye ko kwiba bishobora gufata inforo zitandukanye. Nabo nyene usanga bazi rya tegeko rivuga ngo ntukibe, ni kuvayo 20:15. Kubimenya mu bwenge ntibihagije. Kugira ngo ihinduka rize bisaba yuko tubikora, tukabigenderamwo. Rero nashaka tuvugane ku bintu bikeya Bibiliya ivuga dukwiye gufata nk'ukuri ngenderwako. Bibiliya iravuga ko Imana ibaho, ko Imana yahishuye, ko Imana yaremye, ko Imana yamyeho kandi izokwamaho. Imana irabaho, si migani, si ibintu abantu biyumviriye ngo batuzirike ku rwatsi. Nimba Imana ibaho, birafise ingaruka kuri twebwe nk'abakirisu. Dutegerezwa kuba abantu baha agaciro ivy'Imana mu buzima bwacu. Ivyo yahishuye tukaba abantu bitaho kubimenya. Tukaba abantu bitaho kumenya iyi Mana twizera imeze gute, ni Imana ikora gute, ni Imana ifise ingeso irangwa n'iki, kugira ngo ivyo bintu Imana yashize ahabona bitubera umuco turi muri ino si. Ntibikunda ko tuvuga ngo turizera ko Imana ibaho, ariko ntitugire umwete wo kuyimenya. Muri ico gihe ubumenga tumeze nka babandi batemera kwibaho. Mbega ku munsi mu buzima bwawe bwa misi yose, umwanya ufata uri kurakora iki gikorwa cyo kurondera gutahura Imana ungana gute? Nimba ata mwanya ufise, inyifato yawe isa niya babandi bavuga ko Imana itabaho. Nimba wemera kwibaho koko, gerageza bigaragare mu nyifato zawe. Mbega ijambo ry'Imana rifise umwanya ungana gute muri ya masaha 28 Imana yatanze ku munsi? Kuryubaho niko kwerekana ivyo wemera vy'ukuri. Niwa bivuga ata kintu kivyerekana uzoba utavyemera. Ca kabiri Imana kigaragara mu ijambo ry'Imana nuko Imana ariyo yaremye ibintu vyose kandi ni vyayo. Zaburi 24 ku murongo wa mbere, isi ni y'Uhoraho
isi n'ibiyuzuye vyose. Imana niyo nkomoko y'ubuzima, vyose bituruka kuri yo, kandi yaremye ibintu vyose bihari, yabiremye yabiteguye, biri ku rutonde rwayo. Imana si Imana y'akajagari, kandi irabikunda, kuko Imana yakunze isi cyane kugeza naho itanga umwana wayo w'ikinege. Car Dieu a tant aimé le monde. Mbega uremera ko ivyaremwe n'Imana ibifitiye umugambi kandi ko ibikunda? Nimba uvyemera rero, utegerezwa kugira ishaka ryo kumenya icyo Imana ivuga ku vyo yaremye. Mbega aba bantu yaduhaye kubana nabo, gusangira igihugu, gusangira isi, gusangira akarere, Imana ibavuga kwiki? Iyo uhuye n'umunyamahanga, ni giki kivyara inyifato ugira imbere yiwe? Mbega ijambo ry'Imana rirafise ikibanza muri zirya nyifato ugaragaza imbere y'umuntu? Iyo uhuye n'umuntu mutava mu bwoko bumwe, mudasangiye umugambwe, mudasangiye idini, mudasangiye urukoba, inyifato ugira ni giki kizivyara? Mbega urafise ishaka ryo kumenya icyo Imana ivuga ku bantu yaremye? Mbega ivyo Imana yaremye ubitunganya wisunze ugushaka kwayo? Ushobora kuba uri umurimyi, harya iyo uriko urarima hari ikibanza ijambo ry'Imana rifise vy'ukuri? Canke nimba uri mu bafata ingingo mw'ishirahamwe, mw'ishengero, mu burongozi, ahantu hatandukanye, ingingo ufata zijanye n'imibereho y'abantu uzifata wisunze iki? Hari ikintu ufise mu bwenge gituruka mw'ijambo kiza kijana n'umutima wo kubaha ivyo Imana yaremye, gifise aho gihurira na zirya ngingo zifatwa? Ntidushobora kuvuga ngo turemera ko Imana yaremye tugaca tujera ivyo Imana yaremye nk'abantu menga ntibemera ko Imana ibaho. Aho tuba twivuguruje cane. N'amategeko ashingwa akwiye kuba amategeko afise aho ahuriye n'ivyo Imana yavuze ku bintu vyayo. Ntituriko tujera itongo ry'abavyeyi bacu, turiko tujera ivyo Imana yaremye. None Imana ibivuga kwiki? Ica gatatu, Imana yarahumetse ijambo ryayo kugira ngo tubeho tugisunga, tuyimenye, tumenye umugambi wayo, tumenye ico iriko irakora, twimenye, tumenye n'ico twitezeko. None wewe urafise umwete wo kwigishwa n'ijambo ry'Imana? Timoteyo yandikiwe na Paulo mu cete ca 2:3-16 yamubariye ivyanditswe vyose vyahometswe n'Imana, kandi bifise ikimazi co kwigisha umuntu no kumuhanura no kumuhana, kumukosora, kumwigisha indero nziza mu bugororotsi. Wewe ubona uko ubayeho, uriko uragororwa, uriko urahinyanyurwa, uriko urakosorwa, uriko urigishwa n'ijambo ry'Imana? Canke ijambo ry'Imana n'akantu ko ku ruhande k'aka-accessoire utora rimwe na rimwe? Ni giki giha umurongo ivyiyumviro vyawe? Ni giki gifise ikibanza kinini mu vyiyumviro vyawe? Ni ijambo ry'Imana vy'ukuri? Nimba atari uko bimeze, umuntu akuravye arashobora guhava afata kutemera ko Imana ibaho, kudaha agaciro Bibiliya. None rero bantu b'Imana, nk'abantu bemera ko Imana ibaho, hariho inyifato zitegerezwa kugaragara mu buzima bwacu zerekana yuko vy'ukuri twemera ko Imana ibaho. Harakwiye ubudasa hagati ya twebwe twemera ko ibaho n'abatemera ko ibaho. Sindiko ndavuga mu vyo tuvuga, mu ngeso zacu, mu kuntu dupanga imyanya yacu. Nk'abantu bemera ko ibihari vyose vyaremwe n'Imana, ingene dukora ibikorwa bitegereza kwisunga ico kintu. Aha sinoja mw'idonido, tuzoronka akanya ko kubizamwo. Abadandaza muri n'ivyo musabwa, abarimyi muri n'ivyo musabwa, abigisha muri n'ivyo musabwa, abamenyesha amakuru muri n'ivyo musabwa, abakora mu bijanye n'ivy'umutekano hariho ivyo Imana ibasaba, abajejwe gufata ingingo zitunganya ubuzima bw'igihugu hariho ivyo Imana ibasaba. Kuko nabivuze, sinabivugira hano, ariko tuzoja turabiza ko buhoro buhoro. Imana ibahezagire, Imana ibakomeze, Imana ibagirire neza. Mugire umwete wo kuyimenya no gukora ibiyihimbara aho muri hose. Kandi kano kareresi nimba kabafashije, kano ka video ndabatera intege ngo mugasangire n'abandi. Imana ibahezagire.